Ndufacom Tv ndabaramukije mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nuko mubimenyere ni Fafa Praise hari nakandi kazina gashasha bazanye sincuza nari ndabakumbuye twaherukana kera hari haciye iminsi itari mikenya ariko twongeye kugaruka ni cakiganiro mumenyereye bita himbaza time. Mbega ikiganiro himbaza time kiba kimeze gute, kivugwamwo ibiki? Mwaza kuvyumva murabimenyereye nkuko mubimenyereye mwaza kuvyumva. Naba nabibabwiye nkuko natanguye ndababwira mu kiganiro himbaza time muzocumviramwo vyinshi, muzoronka n'abatumire batandukanye. Umunsi dufise umuntu adasanzwe, umukozi w'Imana. Reka tutagiye muri vyinshi atwibwire. Mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho mwerereye. Amazina yanje ni Pastor Arsene. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turakwakiriye Pastor Arsene. Mu kiganiro himbaza time turakira abakozi b'Imana, turakira abaririmbyi, turakira abamuziciens. Himbaza time mu kiganiro gicamwo ibintu bitandukanye bijanye no guhimbaza Imana, bikora ku buzima bw'abaririmbyi, bikora ku buzima bwa gospel, n'ibyo bintu dukunze gukoreraho cane. Rero twashaka tubwire ido n'ido aho uherereye, ibikorwa usanzwe ukora, watubwiye ko umupasiteri, mbega umupasiteri arashobora kumuririmbyi, sinimbura umuririmbyi urabitubwira, ngari ikintu gikorwa Ego murakoze cyane. Igikorwa jewe nkora nkuko nabivuze, umukozi w'Imana mu rusange, nkorera Imana mu bintu bitandukanye. Hari byinshi nkora bitandukanye bijanye n'umurimo w'Imana ku ishengero aho nkorera rya Epifani Church mu Kamenge. Aho ku ishengero mfise ibikorwa byinshi cyane nkorera ngaho, n'umurimo wo kuririmba ndawukora, ariko muri iki gihe narawuhagaritse kubera bitewe n'akazi kenshi, ariko mpagarariye kandi abaririmbyi bose mu ishengero n'icyo bahagarariye. Ibintu byinshi ndabikora, Imana ibishoboje. Mbega tubwiye ngo ni ishengero riri mu Kamenge, mbega nk'abakristo baba bari mu Kamenge bakumva ati twakoze ishengero bakagomba kuryinjiramwo, bahe adresse neza. Ishengero ryacu riri mu Kamenge, mirango ya mbere, ibarabara 9, nimero 12. Hafi ya antene gatoya, hari antene ngaho ucuduga iburyo bwawe ucuhabona ibarabara 9. Naho ngaho ishengero ryacu riri ryitwa Epifani Church Pentecote. Kuvuga ngo ni ishengero ryacu risobanuye ngo umuco umurikira mu mwiza. Yego. Nyakamenge mwavyumvise naho mu kinama mwese sikure yanyu, muzogende abo kumva boja muri Epifani Church murahawe ikaze kwa Pastor Arsene. Mbe watubwiye ko usanzwe uhagarariye abaririmbyi muri rusange, reka ivyo bikorwa byose ko muze kubona abapasiteri bafatwa n'ibintu by'abakristo barabarondera, reka iyo mirimo yose urayikora ubikorana kugira uhagararira abaririmbyi, uhagararira n'ishengero rusange ibikorwa byose. Muri make ntabwo mpagarariye ishengero kuko hari pasiteri mukuru ahari uhagarariye ishengero, hari bishop ahari. Twebwe turajya kugira ngo tumufashe umurimo byose bigomba kugenda. Hari imirimo myinshi rero mu ishengero umuntu ashobora gukora, hari byinshi umuntu ashobora gukora mu ishengero. Ego niyo mpamvu nakubwiye ko n'iby'abaririmbyi ndabikora, mu gihe abaririmbyi dukoranye hari byinshi baba bankeneye ko ndabibakorera byose, kandi Imana ikadufasha. Nibaza ko benshi bariko baratahura ko igikorwa nk'iki tumaze iminsi turiko turavuga kuri igikorwa co guhimbaza, ko n'abapasiteri bakibakora, ko biba bikenewe ko abakozi b'Imana baposhe y'abaririmbyi bakamenya ibibazo abaririmbyi bahura navyo. Rero murumva ko ari ibintu byiza cyane, biraryoshe cyane. Numvise nanjye ibyo bintu bindinze cyane, Imana ikomeze.
kimaze iminsi kiriko kirategurwa rero jewe ntaco nzi ngovuga kuri ico gikorwa mbega ni igikorwa kimeze gute mbega mwaciyumvire gute igikorwa c'ama competition y'abaririmbyi mutubwire ukuntu bimeze. Ego turiko turategura igikorwa ciza cyane c'abaririmbyi bose kuvuga ngo turiko turagitegura ko cyatanguye twagitanguye kuva itariki 13 z'ukwezi kwa munani niho igihe twatanguriye ico gikorwa kuko twaravyamamaje ahantu henshi cyane hashoboka cyane cyane muri Nord hari abantu kubera ko ariho henshi abantu bari bahari ariko nonga muri ville hari amanvitation twigeze dutanga ni igikorwa cyiza cyo kuduza ingabirano y'abaririmbyi jewe naciyumviriye nk'umukozi w'Imana ndavuga reka nkora ikintu noshobora gukora Imana noja ndayibutsa mu gengeze mu bibazo cyangwa se mu bigeragezo ngendera ku ijambo rivuga ngo impano cyangwa se ingabirano zose zizohera ariko hari ingabirano imwe iguma ikora no mwijuru ari ingabirano yo kuririmba. Muri make ncamvuga ngo mwijuru none nimba nta kubwiriza bizoba bihari nta kuvuga ijambo bizoba bihari arizoba ari kuririmba gusa ndavuga reka rero no organize ikintu ku buryo nogera mwijuru nkacambwira Imana nkayibwira urabyibuka ibyo nakoze kugira ngo nduze ingabirano y'abaririmbyi nanje nibutse Imana egari ibintu byinshi ari ibintu tuzobazwa byinshi cyane tukabura n'ibisubizo tukabura n'inyishu zo kwishura ariko ngaje niyumva ko muri iki gikorwa nateguye nshobora gukora uko nshoboye avuga ngo iki gikorwa reka ndagitegure gutya kuko nzi neza ko Imana hari umunsi nzogera mu bibazo nibutse Imana nk'uko Ezekiya yabikoze. Ezekiya yageze mu kigeragezo cyo gupfa agira apfe yibutse Imana imirimo yayikoreye. Imana uribuka ko nagukoreye byose aravyandika ku murongo nanjye ndibaza iki gikorwa ndaceretse Imana umunsi umwe yo kwibuka nanjye kangirira neza cyo nico cyanteye imbaraga nico cyandeye ingufu zo kugira ngo mbashe gukora iki gikorwa. Ni igikorwa cyiza cyane nacitse Sest of Sing Talents Sest of Sing Talent mu Kirundi kubanaga icongereza cyo bakiroka nka Fafa Praise hano. Okay, no kuvuga ngo iki mu Kirundi no vuga ngo ni inyota yo kuririmba. Sest ni inyota of Sing yo kuririmba. Hamatara nazo turazizi ko ari nyine nizangabirano nyine za mpano dufise kuvuga ngo umuntu kuba afise inyota yo kugira ngo agire gute aririmbe. Numva ko kugira inyota yo kuririmba no bishira mu baririmbyi kuko urabizi kenshi hari abaririmbyi batagifise naho bavugira akenshi cyane muri korali usanga abaririmbyi bari inyuma babandi bakora backup bari inyuma kugira ngo baririmbe ivyo undi ariko araririmba bo bagasubiramo ariko bo nta mwanya bafise wo kugira ngo bazobashira imbere n'umunsi wari mugasanga umurida every Sunday abari wari imbere tugeze kwa Mungu ugasanga wa murida wakoze dimanche passé ari wazongera kandi akagaruka muri iyi dimanche ugasanga babandi baheze inyuma muri baking nibo babandi bari muri baking gusa baguma baririmba bazokwama muri baking. Ndavuga rero ko reka nshire aya mahirwe ndayahereze kira muririmbyi yiyandikishe na babandi bahejwe inyuma babandi bashize inyuma batakigenda imbere kugira ngo baje imbere nabo nyene babone umwanya wo kwivugira kuko urabizi nk'uyu muririmbyi yahora inyuma uyu munsi agatwara iki gikombe cya Sest of Sing Talent akagitwara. Uyu muririmbyi uyu murida yahora amushira inyuma azongera kandi kumusuzugura ngo amushire inyuma. Tuvugisha ukuri hari ibintu bimwe na bimwe tugomba kuvugisha ukuri kugira ngo tubyereke n'abandi. Uyu muririmbyi ari guhatanira n'abaririmbyi bagera kuri 40 na bangahe sinzi urumva abo baririmbyi bose kandi babizi kuririmba ndakeka warabibonye ubona uburyo bimeze abaririmbyi bari ku buryo bariko bararirimba ibaza ujya muririmbyi agiye imbere akabona ayo mahirwe yo gutsindira ico gikombe agatwara ibyo 500 na certificate yiwe ayifise
kandi n'indirimbo yiwe tukayimusohorera kandi n'ibindi byose mu gihe turiko turabitegura tukamukorera na concert uwo muririmbyi yahora ari inyuma muri backing mu rusenge cyangwa se ugasanga na microphone ntayifata bakaba bayimwima ariko ibaze rero mu gihe azoba yatwaye icyo gikombe pasiteri cyangwa se inde uwo murida wiwe azoba yabibonye azongera kandi kumushyira inyuma kiraho nyene pasiteri yego cyo kibazo gikunze kuba mu makohare kandi benshi kibazo kuze wavuze kuri poshe y'abaririmbyi dibaza bahura na turabizi ugasanga hari ibintu bakunze kuvuga ngo ngoma mikrofone babimenyane ugasanga mu mikrofone nyene ibyo bintu birakunze gutera ingorane ugasanga cyangwa hari abaride nk'uko bivuze nyene ngira ngo mu makohare nyene batahana abaririmbyi mu makore icyo kintu mbega cyohera gute nayo ma competition yotuma gihera cyane n'ikahe kajabogira abalongozi b'amakohare kugira abantu murakoze cyane je ntabwo nabikoze mu kuvuga ngo reka mbikore gusa kugira ngo bajya ngo nzoca ndabashiramo umutima wose wo kugira ngo bakunde bajya baririmbira inyuma muri backing ariko ikintu je nobwira abarida ntabwo ushobora kuba uri umurida uzi ngo ndabizi kuririmba hari abaririmbyi uri kurafasha kugira ngo nabo baduze impano zabo baduze ingabirano zabo ariko ukabaheza inyuma nta n'umunsi n'umwe wavuga ngo uyu muririmbyi reka ndamufashe nawe basi reka mu makoraniro basi yo mu hagati mu ndwi ndamufashe genda ni wowe uza kuririmbisha ariko wowe mu hagati mu ndwi ni wowe uririmbisha ku dimanche ni wowe uririmbisha ariko bajya ukabaheza inyuma turabizi ko uzi kuririmba ariko bajya bari inyuma yawe bazobimenya gute utabashira imbere kugira ngo bahereze uwo mwanya wo kwisobanura nabo baririmbe ubumve kwanza umaze kubumviriza ndabizi ivyo bintu je ndi hafi y'abaririmbyi kandi mpagarariye abaririmbyi nabikubwiye niyo mpamvu navuze ngo je akenshi njya ngenda muri korali nkasanga bariko bararepeta ndabibabwira uyu muririmbyi mugerageze kwanza ndamubone dimanche uburyo azobikora cyangwa ndamubone hagati mu ndwi uko azoririmba hama bigenda buhoro so uzohora imbere every Sunday ni wowe uri hajya tugeze hagati mu ndwi nawe ni wowe uri hajya nyene kuvuga ngo gerageza abaririmbyi nabo babishobora iyi rero ni opportunity nazanye kugira ngo nabajya abaririmbyi bahejwe inyuma yisobanura kugira ngo umuririmbyi kugira ngo ujya muri dawiwe amubonye atazongera gusubira amushira inyuma kuko amaze kubona ko yamaze gutinyuka ibaze umuririmbyi atinyutse kuza kugira ngo agende muri competition y'abantu azi ngo aba bashobora kuba babizi cyane kundusha ariko agatinyuka akavuga reka nanjye niyandikishe ujya muririmbyi arashoboye yes kandi ubwacu kuririmba cyambere bisaba kwiyemera yego jewe dimanche nari hajya urabizi hari abaririmbyi bamwe twagiye tuganira ukuntu ubwoba nyine hari uwavuga ati irya mbere nje muri competition umva akumva ubwoba muga ashitse imbere kure ugasanga aho undi yari karumva ubwoba ashitse ari imbere ugasanga arabikoze yes hama iki gikorwa nibaza ko ari igikorwa cyiza nagerageje gukurikirana kandi hari abantu ibintu by'amakompetisiyo babihaye indi imaje bakavuga ngo bumva bibaza ko ukeneye gufasha umuntu ngo umufashe atarinze kujya muri kompetisiyo rero kirya gikorwa jewe uko nakibonye urazi ko jewe no mu kuza nyene narabanje ndobserve ibyo bikorwa urabyibuka ko twabiganiriyeho cyane ntaco ntigeze mbakomvega nkumva nobibamwo ariko maze kwashika nasanze ari igikorwa cyiza ikihari ni iki n'utotwara ako gashiri aba yaba biramwespiha gukora cyane kuko hari ikintu nkunze kubwira hari abaririmbyi usanga nyine nawe n'umenga arazi kuririmba selo n'ahantu hari bivanye na eglise ugasanga ndakunda kubwira abaririmbyi ati muze barasohoka turagenda ahandi hantu kuko uhageze urabona ko hari abandi bantu babishoboye aho bikakwespiha gukora cyane wowe hajya mu rushengero wawe ubwiritsa wowe ushobora kubona umenga ati urabishoboye cyane ubwiye ahandi hantu ugasanga hari undi mukozi w'Imana si competition yo yari kurashora uba motive kubera iki
wabonye ko hari abandi bantu nyene kavuga ati wow rero gico nabonye hajya birashobora kwinspira umuririmbyi gukora cyane ikindi biratuma abaririmbyi bagira connaissance nyinshi bivuga ko nico kintu nawe hajya ikibazo numva nagomba kubaza cyane mbega biterekanye gute ko je nagerageje kumviriza ku baririmbyi numvise hajya uko nyene hariho abahinga ngira ngo babyo mbega naye Mufise ko wajya ugiye kumviriza nawe umenga hariho ababizi ku rugezo rumwe ntaje wonshira hajya umenga ncoca ndabahagajije bose mbega mu biterekanije gute ni ukuvuga ngo iyi competition uburyo twayiteguye ku baririmbyi bose nta n'umuririmbyi n'umwe naheje uba ufise indirimbo yawe uba utari waririmba uba utari umeze gute ugitangura bose nabahaye amahirwe ingutinyuke uhangane n'umuntu yamaze gusohora indirimbo umwereke ko nawe ushoboye bijya byawe ushoboye nibyo bizotuma ugenda imbere ugatera imbere nawe abantu bakakumva ko uzi kuririmba hagira ugusapotinga agagusapotinga ugatera imbere ni ukuvuga ngo iki gikorwa nk'uko nakivuze cyitwa Test of Sing Talent hama tukaba twaragiteguye kwiyandikisha bariyandikishije kandi twarahejeje sinzi ko ndahamagara abantu kwiyandikisha oya twarahejeje kubishira ku mugaragaro ego turiko turabahamagara kugira ngo baze barabe rero ingabirano z'abaririmbyi na dimanche dubu tumaze kugera mu rugero rwa kabiri kuvuga ngo phase eliminatoire yo kugira ngo turabe abashoboye babandanye abadashoboye basigare bagenda bakora iyindi myitozo bagende bitoze kuko dukeneye umuririmbyi abishoboye kuko nitumuha iyo mpamyabushobozi tumuha iyo certificat kuvuga ngo iyo certificat azoba yayikoreye ayikorera neza kuvuga ngo uwa mbere rero muri iyo competition azoba afise 500,000 na samahera make avuga ngo si make muri iki gihe tugezemo mu Burundi no mu bihe nibyo turiko turabamo ego samahera make kuvuga ngo je nabikoze ku buryo shaka ko abantu bajya bakiri hasi nabo biyumve ko bashoboye kuririmba kandi babikora neza uwa mbere azoronka 500,000 uwa kabiri azoronka 250,000 uwa gatatu azoronka 100,000 akabije uyu wa mbere azoba afise umwanya w'indirimbo kandi nabo batatu bazoba bafise amasertifika yabo y'impamyabushobozi yerekana ko baririmbye bakagera kwiherezo baba babishoboye hama rero ukuntu biteganyijwe no kuvuga ngo kwinjira hajya ni 2,000 francs na 5,000 francs niyo billet d'entrée kwinjira ni 2,000 na 5,000 ufite 5,000 yawe ukinjira ufise 2,000 yawe ukinjira hari abantu bakeneye gusapotinga abaririmbyi akumva je sishobora kwinjira kuri 2,000 reka nishure 5,000 kugira ngo nanje canke 10,000 ufise na support ya 50,000 ukavuga jewe ngira supporting ndinjira kuri 50,000 biremewe kandi birashobotse ni byiza uzobudufashije hama rero nkuko biteganyijwe kuvuga ngo umuririmbyi azoba afise amahirwe yo gutsindira novuga ngo hari kwanza 70% y'ukungene ashoboye kuririmba 70% hama 20% azoba ariko agurisha amabiye hafisa hari amabiye ya 2,000 na 5,000 twamuhaye 30 biye si nyinshi ufise abantu bagusapotinga 30 kubaha amabiye muze mu dusapotinge impano yanje kugira ngo tujye kuririmba 30 biye akazigurisha azoba afise 20%. Hama hariho abavota online ugato amafoto yabo twarayashize online ku rubuga rwacu rwa Parole de Dieu TV winjiye hajya urabona amafoto yose y'abakandida arimwo Parole de Dieu TV hama ugahitamo ifoto yawe ushoboye ukalayikinga kwawe niko kumuvota ego ukabora uramutoye maze kumutora amanota azobona menshi tuzomuha nawe amanota
ariko akorera amanota 10 ya media. Kuvuga ngo hari amanota 10 ya media muri iyo gusa ifoto yawe iri kuri trendinga ku rubuga hose ahantu hose iri kwiraja. Kuvuga ngo abantu bariko barayikunda kwana nabonye benshi bariko baranyandikira kuri WhatsApp jeno nababwiye mugende mushire ko amajeme umuntu wese muriko muratora nimwongere kunyandikira ubushaka kunyandikira ambwire nimba ari support akeneye kuduha atwandikire ko nabonye abantu benshi ariko baranyandikira ngo nababwiye ngo naje kuri Parole de TV urabe foto yiwe wandike ushire ko gusa j'aime basi ubu mutoye kandi n'Imana iraguhumugisha kuko sinkeneye ngo umuririmbyi mabwe gusha oya turiko turabamamariza tugenda ku media kugira ngo abaririmbyi babone ko tuticaye turiko turabakorera nabo nyine kugira ngo ayo 500 mili batavuga ngo nayo tugeneye kugumana oya n'uwa mbere yego murakoze cyane. Mbega ko mu ma competition ahetse après ayo muze kumva hariho bisaga abantu bitoga ngo habaye kuhendereya cyo kintu mbe muri bajya abantu bamwatoye aba juriste mu batora gute hamwe mu gihe cyo kugira amanota mwe murapartena cyangwa irakora bajya aba juriste bo icyo kintu no kivuga ko abajuriste barahari abamambre du jury barahari kandi barakora neza n'abantu bizewe nzi kandi babishoboye cyane. Hariho Mfise Jafet niyo nkuru Jafet Mfise n'uwitwa Papa Asongo kubera ko nyine n'abantu batandukanye Mfise n'uwitwa Johnny n'abajuriste beza cyane kandi babizi gusa mu gihe cyo gukarikira amapoint kuko ari jewe vision yanje nkuko nabivuze mbere navuze ngo vision yanje ni kugira ngo nanjye iki gikorwa nzocibutsa Imana ko hari ikintu nakoze kandi cyiza kibereye kitarimo amanyanga kitarimo corruption. Hama nkaba nabwiye abajiji ikintu cyanyu ni ugukarikira amapoint murabo muririmbyi abikwiriye mu muha amapoint yiwe umuririmbyi atabikwiriye naho mubikore nkuko mubizi ariko mu gihe cyo gukarikira amapoint jewe ngomba kuba mpari ari jewe nayikarikira jewe visionnaire kugira ngo igikorwa canje ndiko ndakora kitajyamo agatotsi cyangwa se kitagiramo amanyanga reputation yanje cyangwa se icyo nariko ndasaba Imana nikigere ku Mana. Niyo mpamvu nababwiye kandi baranyumvira uko nabibabwiye kandi nkuko turiko tubikora neza. No mu gihe gishize twababikoze neza vraiment narishimye gusa turindiriye le 20 dimanche kugira ngo baze bakore ibintu byiza namwe ni karibu turabararitse. Mbega ko nabonye la majorité y'abantu benshi bumvise bumva indimi zitandukanye surtout ikirundi igifaransa abarundi nibo bake canke ni kubera iriya population hari hantu bamenyera ururimi rw'igiswahili ndakeka ko n'ibintu tuvuze bava batavyumva. Bo ndibaza ko umuntu wese ari mu Burundi ikirundi arakivuga kandi arakizi. Gusa muri noro urabizi muri noro za Kamenge Kinama n'abantu bamenyereye cyane kuvuga igiswahili kandi usanga kenshi cyane abakongomani aribo benshi muri zijya mpande za hariya ariko abarundi barimo kandi ni benshi novuga ngo ni 50% kuko mbonye abarundi barimo n'abakongomani barimo n'abandi bose ni 50%. Nta muntu jewe na heje umuntu jewe nakenera gusa kugira ngo impano y'umuririmbyi uburi umugande uburi mu Tanzania uburi umukongomani uburinde jewe navuze ngo iki gikorwa ndagishize kugira ngo Imana izomye umugisha. Twahamagariye abantu bose muri rusange kuvuga ngo baba Barundi aba Tanzania aba Uganda abande bose twarabahamagaye kugira ngo babashe kwiyandikisha tubaha amahirwe kuko vision yanje sinabashe kuviza gusa Abarundi cyangwa ngo vize abandi. Vision yanje ni kugira ngo Imana nzoyibutse ku gikorwa nakoze. Sinoyibutse Imana rero kuko nakoze ngo nagikoze ku Barundi gusa nagikoze ku bande gusa nagikoze ku bantu bose umuntu wese yumva ko ashoboye kuririmba. Niyo mpamvu nabahamagaye kugira ngo babashe kwiyandikisha
kandi twaramamaje muri etesi hose, twaragiye abarundi barimwo, abakongomani barimwo, bariyandikishije ababishoboye, kandi ibikorwa biriko biragenda neza. Na le 20 dimanche azoba ari phase eliminatoire, muri abo bantu bose barimo 10 izoba yaguye hasi. Urumva ni ibintu byiza cyane, kandi mubyitege. Turiko turahamagara abantu muze kudusapotinga, muze musapotinga impano z'abaririmbyi, ingabirano z'abaririmbyi, muze mubikore kugira ngo abaririmbyi nabo biyumve ko bashigikiwe. Mbega ko dimanche ari phase eliminatoire, iyi dimanche yari yagutse dimanche iheze, kuvuga ngo sinoyita casting kuko casting twari twahejeje kuyikora. Casting ni kuvuga ngo nukumva umuririmbyi, kavuga ngo umuririmbyi ashoboye kubikora nka kujya babikora mu mahiganwa ya Miss Burundi, kujya nyine bagakora casting imbere, ngo uyu afise critère nagende, uyu afise critère nagende gutyo. Ariko casting twebwe twarayikoze, casting twayikoreye mu kuraba umuririmbyi ni urabishoboye kuririmba, yego umuririmbyi akinjira. Ya casting twarayikoze, ariko dimanche passé twagira ngo yari navuga ngo ni première phase yo kuririmba, selection, yego niko nayita mu rurimi rw'ikinyamazuru, ni selection. Hama iyo selection twakoze, twabonye ko bose bashoboye, niyo mpamvu nta muririmbyi n'umwe yigeze avamo. Twabonye ko bose bashoboye, ariko nitwobandanya tugira ngo bose ngo barashoboye, nivyo kunda. Niyo mpamvu haciye haza phase eliminatoire, mu kuvuga ngo tube tubagabanya, tugende tugabanya, kuko ndabizi muri phase eliminatoire hazovamo 10, hama tuje muri demi-finale, demi-finale hazovamo benshi, kuko dukeneye kugerana muri finale n'abaririmbyi 10 nibwo tuzogerana nabo muri finale. Abo baririmbyi 10 rero, muri abo baririmbyi, kuko finale azoba ari parti zibiri, tuzohezanya na parti iparti ya nyuma izohererana n'abaririmbyi 5. Ni uwo munsi nyene, ntabwo ari iminsi 2, ni uwo munsi nyene wa finale. Bazogera ari 10 bakore, hazoba ari icyo bita battle, kuririmba. Muri abo 10 hazoba ari nka 2 babaha indirimbo kugira ngo bashe kuririmba. Abazobitora urusha ubundi akarimina wa mbere, bagasigara ari 5. Abo bantu 5 ba mbere bagaca bakora ikintu bita improvisation. Improvisation kuvuga ngo tuzotora theme tuyishire hajya umuririmbyi, tuvuge ngo niba dutoye la grâce cyangwa se ubuntu, tufate niba uri umurundi tuguhe ni ubuntu, niba ari umukongomani tuguhe ni la grâce. Hama tuyishire muri kuko nizo ndimi zibiri ziriko zirakora, igifaransa, igiswahili n'ikirundi. Nukuvuga ngo izo ndimi uko ari 3 tuzishire ngaho, abaririmbyi muri abo 5 batangurira kuririmba. Muri ubwo buntu mugende tubaha iminota, mugende gukora indirimbo nk'iminota 2 cyangwa amasegonda ngahe, uyikore iyo muri ivuga ku buntu. Urumva nemva icyo gikorwa, kuvuga ngo dukeneye ko uwa mbere azoba ari umuririmbyi ashoboye kandi abishoboye neza. Ego azoba ari umuririmbyi akwiye neza, ashoboye kuririmba, ashoboye ingeri zose zitandukanye. Ego n'abakompetane umve ko ari ibintu bikaze. Urumva ko ari gukora ibintu ariko aravuga n'ubumenga nyine nakeneye gukora cyane. Mbega pasta hasigaye n'ute zingasi uvuga ko hasigaye gucamo programme zingana. Ni ukuvuga ngo dimanche azoba ari phase eliminatoire, tuzoba duhejeje phase eliminatoire dimanche. Hama hace haza icyo bita demi-finale. Ego muri iyo demi-finale, demi-finale kwanza hazoba demi-finale hazoba ari interpretation na composition. Muri interpretation na composition, vuga ngo mu interpretation uzoririmba indirimbo y'abandi. Ku interpreta nukuvuga ngo ugiye kuririmba nkuko ujye yaririmbye cyangwa umurushe. Urumva uririmbye nkuko uririmbe nkuko yaririmbye cyangwa umuruteho. Ibyo bizoba nuko bizoba muri demi-finale. Partie ya composition naho umuntu azi gukompoza indirimbo. Nushobora kuba uri umuririmbyi utazi no gupanga amajambo, ushobora kuririmba. Kwa ngo dukeneye umuririmbyi, ni dukeneye gusa ngo ijwi nzi kuririmba oya.
buzi ngo no gukora indirimbo ushobora kuyikora nkaririmba indirimbo mugende rero mutangure kwitegura niba ari nama composition mufite mutangure gukora ama composition mutangure gukora ama composition ko muri phase demi finale hazo bari ama composition zo barimo hama tuce tujya muri phase finale kumwe ngo wasigaye phase zitatu ukuye muri dimanche yejo hazo basigaye phase zibiri duheze kuko tuzoheza finale grand finale izo bari le 3 septembre itariki zitatu z'ukwicenda amasubira inyuma gato kuri kijya uravuga kijanye n'abantu abantu ashobora gusanga afise iyo mpano ya baking ugasanga kubita adashoboye nkunze kubona mu makohare hari ikintu usanga babigera birenda cyane abarungutse b'abaririmbyi uba upfuye kumva ko umuririmbyi afise ijwi ryiza directement no kumushira imbere y'abantu nibaza ko ibintu bijanye na worship ntitwobyingira nko umunsi twaje kujyanye n'amatalent rero hariho usanga adafise iyo tana yo kubida ugasanga afise ijwi ryiza mugakubita imbere y'abantu nkunze kubibona asanga umuririmbyi kw'ijwi ryiwe kuririmbiye no kuramba ugashize imbere y'abantu barongore ukanga uko ashobora kukurondora duherutse kuba mu mwigisho hari evenement yabaye yateguwe na Arsene mu Burundi yibaza inyigisho zariko ziri abaririmbyi bavuga kujyanye n'uko ariko arabwira abantu barongoye abandi ati bigiye gikorwa si igikorwa cyo gupfa gushyira imbere umuntu uwo ari we wese umuririmbyi uwo ari we wese ati niko n'igikorwa gisaba umuntu nyine ashobora kubikora neza ari matiro mu majambo ashobora kuvuga imbere y'abantu ati utavuga amajambo nyine atari meza ngo usange wabwiye abantu nabi bamusaba ko hari igihe ushobora kubabwira ngo uhaguruka ngo mbega ngo ayo maguru ngo mureka guhagurukisha bari bayamanitse mu bitaro baje kumva imana ntibaje kumva ayo majambo ya teroriste gare abantu basanga bakuru cyo gasanga uri kuraza mbega ico kintu naco nikiba hama ico nakijya wavuze je suis d'accord kirahari kandi ni cyinshi cyane ariko abakenewe umuntu arongoye abantu ko abashobora kumuha agenzura cyane agerageza akagerageza kugenzura umuntu ategerezwa kuba concentre ku bantu arongoye akabitaho akaraba mbega okay icyo ndacyumva neza reka mbwire abarida bose suko mwavukanye izo ngabirano mwarigishije rero ntidushobora kujajinga umuntu tumujije uko tutamuzi kuko imana yonyine niyo izi umuntu imbere ujya muri rimwe washize hariya waramugerageje arakubwira ngo jewe ntabyo nshoboye nimba atabishoboye mwicaze umwigishe kuko iyi Imana nimba yaraguhaye ikaguha ubushobozi bwo kugira ngo nawe ubashe kujya imbere y'abantu uririmbe nawe iyo bishobora yigishijwe ukamwigisha ukamutinyura ukamukora mu bwo bwoba akajya imbere n'akaririmba je sinovuga ngo nta muntu n'umwe atazi kuririmba nta muntu n'umwe adashobora kujya imbere y'abantu ariko bisaba gutinyuka kwigishwa ugatinyura umuntu yego ukamutinyura ukamukuramo ubwoba ukamubwira urashoboye nawe ushoboye gukora ibi akiyumvamo ko nawe wabishoboye yego hari abantu bari timide cyane hari abantu bari timide cyane adashoboye kujya imbere y'abantu cyangwa se agiye imbere y'abantu ugasanga ibyo ariko aravuga nk'uko wabivuze kavuga amajambo adakwiriye ariko umwigishije by'amajambo nazo kongera kuyavuga umwigisha ukamubwira nabo kungene ibintu bigenda ko je narigishijwe naciye bugufi cya munsi y'amavuta y'abashumba y'abakozi b'Imana y'abapasiteri y'abarongozi cya bugufi ndababwira baranyigisha kandi uko nigishijwe sishobora kuvyiherana nanjye ngomba nigishe n'abandi naho baririmbyi ndabereke ko kugira ngo ube umuririmbyi ukomeye igishwa guca bugufi niwigishwa guca bugufi si nko uyu munsi umaze kugira ngo Imana yo kuririmba ukaba ufise iyo ngabirano yo kuririmba ukaririmba neza kumva ufise kwigiza ariko hagera ku munsi w'amarepetition baje siza gukora repetition ibyo ndirimba ndabizi uwo muririmbyi uba wishingikira igiki ariko uzi ko ikintu cya mbere nabonye
kwisi Imana yanga nubwo bavuga ngo nubusambanyi ngo nibiki nibikoye ariko ikintu cya mbere nabonye kwisi Imana yanga nubwibone kuko Satani ntabwo yigeze sambana mu ijuru ariko ikintu cyamumanuye nubwibone kwishira hejuru icyo kintu nicyo cyatumye Imana imanura Satana aza ngaha kwisi ukuvuga ngo kandi Satani mu ijuru baravuga ngo ari hano nasomye bamwitaga ngo nayisomye mu gitabo cya Bibiliya y'Ikinyarwanda bavuga ngo ni inyenyeri yo mu ruturuturu sinzi nimba ariko babivuga mu Kirundi no kuvuga ngo l'étoile du matin Lucifer ni umuntu yaririmba ijwi ryiwe uryumvise wavuga ngo nta wundi muntu ashobora kuririmba nk'uko ariko uyu munsi sindamwumva aho Satani ariko araririmbira nuko biri yatubwira ariko usanze ahantu bariko barigana Satani ugasanga ahantu bariko barakora nk'ibintu bye Satani akora usanga bamushyira ku rujwi rumeze ukuntu avuga Satani avuga n'urujwi rumeze gutya baramumanuye kubera ubwibone n'ijwi rica rirahinduka nukuvuga ngo ikintu cya mbere umuririmbyi agomba kwishyira imbere amenye ngo iyo umaze kumenya kuririmba gerageza guca bugufi apana kwishira hejuru ngo jewe ndabizi je shobora gukora ama repetition je shobora kuza muri repetition ivyo nzoririmbe je dimanche ndabizi Imana ishobora kugukoza isoni hajya ku gicaniro paka nawe ukabura ukavuga ngo jewe ndigiki ukibura kuvuga ngo mubashe guca bugufi abaririmbyi mumenye ko nta hantu ushobora kugera ikintu cya mbere nkunda Imana urabizi nawe ujye usoma Bibiliya ndabizi Fafa Praise ushobora kujya kuririmba kuko ndabizi hari indirimbo wasohoye ushobora kujya gusohora indirimbo utasize cyangwa utasomye Bibiliya udusoma Bibiliya hari ahantu handitse ngo Imana ngo yishimira umutima wa Dawidi ngo nta muntu ameze nka Dawidi kuko je nishimira Dawidi nishimira n'umutima wiwe kubera ko Imana yabivuze Dawidi ni umuntu wa mbere nzi yakunda abagore cyane ni umuntu wa mbere nzi yasambana cyane ni umuntu wa mbere nzi yicana cyane kandi muri ivyo byose Imana yaranamwankiye kugira ngo abashe kumwubakira inzu yayo vuga ngo wamenye amaraso menshi ariko hagati aho Imana irongera avuga ngo wewe Dawidi ufise umutima nk'uw'Imana kubera ko yarafise umutima wo guca bugufi akamenya ngo nakosheje ngomba guca bugufi rero abaririmbyi reka mbabwiza ukuri nimba ufise umutima wo kwishira hejuru nta hantu na hamwe uzogera niyo ngabirano yo kuririmba nta hantu uzoyigeza uzohora hasi uzohora udugumanuka kandi umunsi umwe uzoba uririko aririmba nka Satani nk'ijwi rya Satani numva ba interpreta muri iyi minsi rero tugire guca bugufi kandi mumenye ngo iyi ngabirano Imana yabahaye no mu ijuru izobandanya ikora witakaje ukiri ngaha mu isi mbe mu ijuru uzokora iki usanga yes bakunzi bacu bataye kinini novuga ko byinshi Pastor Arsene yabivuze tumaze iminsi twumva cyane ikintu cyo cy'amashari mu baririmbyi ikintu cy'amadiviziyo mu baririmbyi ikintu cyo gwa mu baririmbyi nibaza ko icyo kintu kiva kuri uko kwishira hejuru nyene mukumva byari hari umuntu urutse kumva kuri ngo naka baririmbyi kandi bamaze gusohora indirimbo kumva ngo ntibahutsa ngo muri evenement yiwe ngo yaramufashe nabi ngo utuntu twumvirije nawe wumve ngo bwabwibone nyine kumva ngira ngo sinzi ukuntu biba byagenze ariko kugira ngo yamushyira aho yashaka je ntiyamuhaye icyubahiro we yarakeneye yasanga ari byo bintu babipfuye ntibasubiye guhuza bwabwibone yariko aravuga Pastor Arsene iyo baririmbye nka cakiganiro mwabyumvise niwishira hejuru ariko niwicisha bugufi Imana izokuza rero nibaza hakuri kugira abaririmbyi bamaze kwishira indirimbo ku marezo sosiyo babwira abaririmbyi mu makorale icyo kintu kirahari nacyo hariho duherutse gukora ikiganiro kivuze ko ntushobora gusanga muri korale naka yumva yoza gufata bekingi naka yarinze kuva mu wofata bekingi
ibintu by'amabekingi canke agiye kurongora umva ngo nakarongoye ibintu byinshi rero byo wabisiguye ko cyane hama nakaye kajambo hanyuma ngo utogeza y'abakunzi ba Ndufacom TV kugira ngo turangize ikiganiro jewe nobabwira ko iki gikorwa nakoze no kugira ngo tuduze impano z'abaririmbyi kandi n'Imana imaze kuhakugeza ikagushira hejuru ntuzishire hejuru izobandanye guca bugufi imbere y'Imana ni karibu abantu bose turabatumiye muzoze dimanche le 20 kuri Mukamenge mirango ya mbere kwibarabara 9 nimero 12 haruguru ya antene gato hari urushengero rwitwa Epiphany Church Pentecost Church ni urushengero ruri ngaho curubona le 20 azo wari phase eliminatoire muze murabe ingabirano z'abaririmbyi Fafa Praise barabibona abaririmbyi baze kuririmba ndakeka warabyibone n'amaso nakubona wicaye hari inyuma uri kurakoma amashi kandi nawe wahejeje kuririmba ibintu ni uburyohe kandi turabaratse kugira ngo muzoze turabatumiye cyane muzoze kwifatanya natwe kirimo passe cyanyoye muri bijya ego nuko abaza gupresenta basanga bari ahantu bataza kumva abandi bantu ko nko muri bijya bintu uwari kumamagara imbere y'igihe ati bose bakarimba wicaye hajyanye usanga nyene hagira ko kuja kuririmba wiyumvira kimejenza ko babihejeje za kuririmba iki rero ingabire zirahari hama krita mwavuze muzofatira ko nakunze cyane kuko birakenewe ko umuririmbyi aba forme madomene rero mwabitegurira cyane ushobora kubandanya tute kuja ku musozo w'ikiganiro ego twari kubatumira kugira ngo muzoze kwifatanya natwe adresse nayibabwiye hama kwinjira ni 2000 francs ibihumbi 2 byawe gusa mu kudushigikira n'ibihumbi 5 ukinjira cyangwa se support ibihumbi 50 uze winjire kandi Imana izoguha umugisha reka mvuge kano kantu mu guheza ibi bintu nabiteguye ntabwo ari uko mfise ubushobozi buhagije ndumuntu uri hasi cyane ariko niyumviriye ikintu nokora kugira ngo Imana ibashe kumfasha kandi singiye kugihereza ngaha kizogenda kiduga ubutaha ntituzokorara kuri 500,000 ariko ubutaha mu bushobozi bw'Imana yaduhaye tuzogenda tuduzana 1 million na 1 million 500 na 2 million byose tuzogera no kuri Primusic nkuko yabikoze 30 million natwe tuzohagera ubu bushobozi bw'Imana hari abantu bafise amahera ngaha hanze kandi ntacyo bariko barayakoza bakayicarira bakayajyamira kugira ngo bagire ico gitekerezo cyo kuduza impano basi y'abaririmbyi bagire ngo basi reka natwe tuzibitse Imana ko ari ikintu twakoze bakavyanga ariko twebwe mu bushobozi bwacu bukeya twashatse kugira ngo tugikore rero mwebwe mufise ayo mahera mufise muze mudushigikire twebwe dufise ayo ma vision mudushigikire kugira ngo Burundi butere imbere no mu kuririmbira Imana murakoze cyane kandi Imana ibaha umugisha Arsene kujya utera kunsubiza inyuma mvuga ibintu byinshi bakuzi mudukurikirana ubutaha hariho ibintu nanditse kuri page yanjye ya Facebook kubagerageje kuvuga bakomanta kurya muri bintu wacu wa gospel aruka kutahana kuri Kurikirana bavuze amajambo menshi cyane murabizi mwese naravuze ijambo rimwe ati mbega Primusic ko kubitegura kujya mbega nta bakristo bahari nta bapasteur bahari nta bantu bahari boshobora gutegura ibikorwa nka bijya uri yuko baca ku mapaje bamwe bakaja mu magrupe abandi bakagira inbox bavuga ngo baririmbyi b'Imana ngo bariko baraja mu bindi bintu uriya yafise ajya amafaranga ntawuzi strategy gituma yabikoze muri yabikoze ari no kugira ngo nyene bari abantu bicemo ariko ab'Imana nabo barakeneye ko botegura ibintu byiza ko gospel kugira ngo biteze igikorwa jewe nanjye amapapu kanje ndagishyigikiye cyane bivanye n'ibintu bisiguye je numva ndidakora no kuri Fafa Praise umva nkubwiye hari abantu dufise abarigendi bakomeye cyane dufise abarigendi nubwo nashoboye kubavuga amazina bariyizi bazi kuririmba baririmbiye Burundi baririmbira Imana kandi bafise n'amazina bafise n'amahera bashobora kubikora bakorganiza ivyo bintu
kugira ngo Primusic ije kuorganiza ivyo bintu yavyorganije kandi Primusic yashizeho abaririmbyi bose muri rusange abaririmba gospel n'abaririmba izindi ndirimbo ziri profane ukuvuga ngo bose n'uyu yatwaye Primusic ndakeka baramuoblige kugira ngo aririmbe profane kandi akaririmba kandi umuririmbyi yayitwaye n'umuririmbyi aririmba gospel niyo yayitwaye kandi baramobrije kugira ibaze bakobrije kugira ngo uje kuririmba indirimbo ziri profane utaziririmba udasanzwe arizo ndirimbo uririmba nk'uko bivuze kuki aba legend bamaze kuririmba bakagira n'amazina ngaha mu Burundi badashoboye gukora iki gikorwa kugira ngo baduze impano baduze ingabirano z'abaririmbyi ngaha mu Burundi kugira ngo natwe tumenye ko hariho abaririmbyi bariko barakora neza ngaha mu Burundi bashoboye no gusohora indirimbo Burundi bugatrendinga no mu mahanga yose mu makungu yose abantu bose bakamenya ko mu Burundi hari abantu baririmba gutya ibintu dushoboye kuvyorganiza nuko atuna moyo kutumika barabizi bashoboye kubikora ariko nta mutima vraiment wo gukora urukundo kugira ngo ibintu bavyorganize bigende neza ariko uravuga ukuri kandi byose ni byiza kuvuga ukuri ko nabiribwa ngo nimuzomenya ukuri hamwe nako correct ego hari abatashobora kuronka kano kajya ko kugira kuri mikro ariko ugasanga bariko barabivugira atandukanye ariko wabaserukiye kugira ngo uvuge umutima ufise uko wumva passion yo gukora ibyo bikorwa bega nkawe nguwo kubaza ati igikorwa kugira kigere kure kugira ngo gishike nyine aho gospel nyine igera ku rwego rwiza aho haba organisation y'amakompetisiyo gospel nyine kugira ngo barinde kugira ubwiye ati abo uhamagara kugikorwa ni nk'abande n'amadomino yawe abona umva cyukorwa gute wo kugira ngo bahagire ngo wo kumva yo jamwe cyo gikorwa kugira ngo abashobora kugitegura influence kugira cyo gikorwa gishobore umuntu wa mbere ashobora kugira influence nabikubwiye na legend bacu baririmbye ma gospel bari nga barabizi kandi nimba bashobora no gutwumva iyi interview ikagera ahantu hose hatandukanye ikagera no kuba kuri abo legend bakayumviriza neza ndibaza ko aka kantu gashobora kubageramo nabo bakagira icyo bakora ngaha mu Burundi hari abaririmbyi bashoboye wowe warabyibona abajya baririmbyi binjiye muri nuko abantu benshi urumva banse kwinjira muri bijya bya Primusic kora ko umaze kumva ko harimo ni Primusic harimo Primus kwanza urumva umukristo kubijamo ni kwa kundi nyine no kuvuga reka nanjye 30 million tazone nchako nanjye ngende kwiyandikisha ariko twari kumwe hajya yarambwiye ko yagiye ariko amaze kuvuga critère yuko utegerezwa kwiba ego ariho twari turi kumwe Olivier ari muri competition y'iwacu ariko hageze ahantu ho kuririmba profane bamubwira aririmbe profane avuga je sishobora kuririmba profane kandi narumvise ndamukunze cyane sishobora kuririmba profane ni ukuvuga ngo iyo critère ikimuta hasi avamo kuko twebwe tudashoboye gutegura ibintu biri gospel ibintu bihimbaza Imana ibintu bihereza Imana icubahiro kugira ngo natwe tubashe gukora ibintu bigaragariza abandi bantu ko bashoboye abaririmbyi barimba gospel nukuri jewe nkeneye ko abalegend mu nyumba sinkeneye kubavuga amazina murabizi kuko ntangiye kuyadondora ngaha nyine muri yizi mudufashe uburundi tubuteze imbere muri gospel talent murakoze cyane Arsene uko nakivuze jewe hano mpagarariye abaririmbyi n'abandi no muri journalisme rero ikenewe hano hantu hanini harakenewe ko haba gukorana kino gikorwa ca Pastor Arsene ndahamagarira amamedia gospel mushigikira igikorwa Praise je numva ndagishigikiye hari n'abandi bambiye ko bazoshigikira kino gikorwa Bishop TV n'abandi mumva mushigikira kino gikorwa muhawe ikaze mumva ko ari igikorwa ciza cyane hari ikintu nariko ndavugana n'umujournaliste umwe ndiko ndamubaza ati kubera iki iyo habaye ajya amakonser akomeye usanga abajournaliste bose bifuza kujayo ubwo mu maprograme nk'ayabakeneye gushigikira ugasanga barida kuringa rero ni aba gospel barakenewe cyane ku
influence barakeneye gufasha muri ano maporogaramu nkaya iyi porogaramu gitangura nk'uko nabikubwiye ariko ndayumva sinigeze numva nyine ariko iminsi yose ikintu kugira ngo ubone agaciro kacyo kugira ubone ingufu gifise rero dimanche narabyiboneye rero nabonye ari igikorwa bakunzi bacu tugiye kurangiza ikiganiro numva tutobiheza ariko turarangije ibaza ko azogaruka hano uko bizogenda bigenda azogenda araza kutubwira n'abandi bantu bumva kino gikorwa mukeneye kugishiza muhamagara Arsene kugira ngo abandanye avuga kino gikorwa cyane gusimbaye cyane rero turabashimiye mwese abadukurikiranye wogira icyo abaza wogira intererano cyangwa icyiyumviro muri komande turabashimiye cyane ego murakoze cyane inomero yanjye ushoboye kumpamagara cyangwa se nk'uko yabivuze amamediya turayakeneye dukeneye muze adresse twayibahaye mirango ya mbere Kamenge mirango ya mbere ibarabara ry'icenda nimero 12 aha uduze gatoya hariyo Eglise Epiphanie ukagira ngaho amamediya muze mudushigikire le 20 hazoba ari phase eliminatoire muze mwirabire namwe mukore ibintu mwamamaze kugira ngo ubutumwa bugere ahantu hose abakeneye kugira ngo basapotinge cyangwa se bakeneye ubusobanuro bitandukanye nimero yanjye ni 61 900 300 61 900 300 Imana ibahe umugisha turabashimiye cyane mwakoze kandi hanyuma tuzobahamagara vuba cyane tuzobakenera kugira ngo mugende muratubwira uko bimeze abandi nizera ko bazogenda barabahamagara kugira ngo muri kino gikorwa turabashimiye cyane abutaha bari kumwe na Fafa Praise